Nagira ndagusabe wigereranye n'aba DJ batatu hano mu Burundi. Nabahe ba DJ batatu usumba? Abo nsumba. Ngaha mu Burundi nje ndo wa mbere nkabo wa kabiri nkabo wa gatatu gushika kuri 10. Umu DJ nshobora kuba ngira vuga ati uyu yo bari nka Frankis, DJ Frankis. Welcome back to the channel ni Bujahit. Yes, it's me host Mishu Miracle behind the camera. Harisiki professional afatikanijwe na Isaac professional. Yes, no munsi ndi kumwe n'umu DJ umuma DJ ba twe tumenyereye cyane igitega ariko muri no misi amazi misi akorera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ya nimba utarakora subscribe please urayikora hama ugurure ijya notification kugira ngo next video uwa mbere kuyibona. Ya mugumane natwe mukanya mugire mumenye DJ Moses. DJ Moses bit. Nsawa Mishu. Umeze neza cyane gose. Uri umwe mu ba DJ bakunda kwihisha? Oya, Jesse nihisha. Mba ndiko ndakora, sinkunda ibikorwa byanje bije ku mugaragaro, ivyo mba ndiko ndakora babibona pam pam kimya kimya. Man, tukenda gusudushat? Ntuco bibona na. Yes, urumu mu DJ twamenye cyane kubera umuririmbyi Double J. Ni ubwahe hagati yawe ubucuti buri hagati yawe na Double J? Double J ni umuntu twakuranye kuva kera taratangura no kuririmba, dutangura kuririmbira rimwe hanyuma aca aragira jewe nca ndabihagarika wewe bandanya aririmba nshafata akazi k'ubu DJ. Why we waciye wihagarika kuririmba ucuja mu DJ? Mu bisanzwe iyo uri kurakora ibintu uraraba ikiruti kindi kuri wewe ukabandanya n'icyo nyene. Nico cyatumye ndabihagarika. Ubu DJ nibwo bwakoroheye canke nibwo bwakoroheye kugira ngo wiintegre cyane gusha umuziki byarase kuba hit usanga ubu DJ nibwo bworoshe. Oya, si kuvuga ko ari bwo bwanyoroheye. Ubu DJ nibwo bwampa ibintu nshaka gusumbya yaho noririmba. Urabaye mu DJ igitega munyumuraje hani Bujumbura tugusanze uri bavuga ko tukirananiya uri muri club imwe ya hani Bujumbura. Why wavuye igitega gamani? Igitega navuyeyo nje gukora aho kuri Scott Bar bampamagaye nje gukora ndakora kontirahera hanyuma ntuze muri kiki naho nyene barampamagara ndaza ndakora n'ubu gushika isaha niho ndi. Ni yahe power aba DJ bafise mu muziki w'u Burundi? Aba DJ bafise power nini ya ku muziki w'u Burundi. Ubiravye umuziki keshi umenyekana cyane uvuzwa cyane mu kabare muri club niho umuziki ushobora kumenyekana. Inguvu aba DJ dushizemo inguvu utegerezwa kumenyekana. Ubu nicaye sumbije aba DJ benshi dufite ngaha mu Burundi. Touch ufise abandi badafise ne ya. Touch ntizisa ko ba DJ. Jewe mfise touch yiwanje ujya kagira touch yiwanje unyumvise urumva ko ari jewe wumvise ujye kumva ko ari ujya ikaravutse. Nakubajije ni yahe touch ufise usumbije abandi? Touch yiwanje ni yiwanje nyene. Yahe uri fohe hose hose hip hop, R&B, raga, dancehall zose, reggae ndakubita zose. Kandi ntushobora kuvuga ati habaye ikiruti kindi byose ni ku murongo. Umukunda keneye DJ Moses amuhembaka angahe? Iyo ni vie prive yiwanje nta muntu avuga umushahara. Uraduhishije umushahara? Uranyandikira kuri mail hanyuma nkacana. Man ikintu ushaka kuyigitega kikuzana Bujumbura na mahera tuwutse nangahe? Oya, iyo ni vie prive yiwanje. Ibihumbi ijana gamana? Oya, ni vie prive yiwanje. Yes, nagira ndagusabe wigereranye n'aba DJ batatu hano mu Burundi. Nabahe ba DJ batatu usumba? Abo nsumba. Ngaha mu Burundi nje ndo wa mbere nkabo wa kabiri nkabo wa gatatu gushika kuri 10.
ndasavye umbwira amazina aba DJ batatu usumba mu Burundi. Ntabonze amazina yabo nsumba. Gusa namaze kukubwira ko ndi wa mbere nkabo wa gatatu wa gatanu gushika kuri 10. N'abahe ba DJ b'abarundi wemera ngaha mu Burundi batatu bonyene. Abo nemera ntibakiba ngaha mu Burundi. Bisigura ko mu wa DJ dufise baba kuri 50 nta muntu numwe wemera. Oya. Basi mbwira umu DJ mushobora guhagarara kuri level imwe. Umu DJ nshobora kuba ngira mvuga ati uyu yo ari nka Frankis, DJ Frankis. Abandi bose muri na fake. Ubwo se kubera ko muri mu mugwi mwe wa Vibe Nation. Oya suko kandi muno kugira tuje mu mugwi mwe niko bera nabonye ko ashoboye. Abandi bose urabasuzuguye. Oya sinda basuzuguye. Nakubwiye ati jewe ndu kuva kwa mbere kushika kuri 10 sinabasuzuguye. Abandi bose bari nyuma man. C'est bien. C'est fresh. Acha ibyo bit. Yes, hamwe ico guha ugahura n'umu DJ wemera cyane kwisi nzima yo bari DJ wa. Yo bari nka John Farme no muri Kenya. Nagira uvuge ba DJ bandi hariya aye. John Farme. Wa hafi ngacha. Niwe nemera. Nta wundi. DJ Moses yibona hehe mu myaka 10. Nta wuzi biri imbere byose bikorwa n'Imana. Imana niyo irizi biri imbere twe tuzi ivyo twavuyemo. Byose tubirindiriza Imana ikadushira mu nzira yavyo ingene bizoba bigenda tukavyakira uko nyene. Man nguratinya kamera nguraba hariya. Abantu buraba n'ucundaba hariya wahatinya. Oya sinshobora kuhatinya. Ndamukiriza bariya ibihumbi 47 biri kubera kuraba. Ufise amasoni menshi. Hariho umukobwa mu buzima bwawe? Oya. Uherutse mwamaranye igihe kingana gute? Uherutse nk'imyaka 2 gutyo. Haheze igihe kingana gute muvanye? Haheze nk'imyaka 3. Instagram yawe ufise aba followers bangahe? Ni nka 3000. Umuntu wemera cyane muri 3000 bagufollowinga ninde? Sindamuraba. Why uri mu DJ wa mbere kugera ku numero 10 ukaba ufise 3000 followers mu gihe hari abandi ba DJ umwe mu ba DJ ntavuze izina afise ama 18k? Mbe urazi ko basigaye bazigura. Uti DJ Mario yaraguze aba followers? Sinzi aba followers afise. Afise 18000. Sinzi ushoraba nko mu ma like aronka canke mu ma views aronka. Niho cyubona abafans bamukurikira ingene bigenda. Urafise page yawe ya Facebook? Ndayifise. Yitwa gute? DJ Moses plus 257. Kubera iki itari update? Shira ko ibintu bijanywe n'ama concert mba ndiko ndagira mu bisanzwe sindatangura kuyikorera ko neza. Bisigura ko udafise concert cyangwa utagize mix Facebook na Instagram yawe babiri off. Kwiri kute mutaramenya gukoresha aba DJ ngaha wacu mutaramenya gukoresha ama social network? Mu bisanzwe siyo igize intuze dufate akarorero nkaba bomale barazikoresha. Bomale cyari mu gihe ciwe ubu turi mu gihe ca social network. Je rero sindabishira ko umutwe cyane umwanya munini yamba ndi mu kazi kiwanje. Nico gituma ntabishira ko umwanya munini. Apa kuba uri mu DJ akandi kazi kamisi yose ukora nakahe? Nta kandi ni jewe n'akazi kiwanje gutegura imiziki, kugira training, nta kindi. Tugushimire cyane Moses. Urakoze cyane Mishu Miracle. Yes, abakunzi bose ba Bujahit TV mwumvise twe kumwe na DJ Moses ahanje ndababwiye ni Mishu Miracle inyuma ya kamera yari CK Professional afatikanije na Isaac Professional ahanje ndababwiye ni ciao on se retrouve mu kindi kiganiro vuba cyane. Je vous aime, je vous embrasse, mugire subscribe, like na share.